nta numwe uzategekwa gusubira aho yaturutse akaba ari Yolande Macron umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda mu masezerano yashyizweho umukono muri 2022 hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza rwemeye kwakira abimukira binjira muri iki gihugu cy'i Burayi binyuranye n'amategeko bagahabwa amahirwe yo kuhatangirira ubuzima bushya. Benshi bakikanga ko bazahita basubizwa iwabo, nyamara batangarijwe ko ibyo nta biriho. N'amasezerano ataravuzweho rumwe n'inzego nyinshi cyane ku buryo indege ya mbere yagombaga gutwara abimukira yahagaritswe n'icyemezo cy'urukiko rw'Uburayi rw'uburenganzira bwa muntu yiteguye guhaguruka. Mayizi mbogamizi zose u Rwanda rwatangaje ko nta mwimukira n'umwe uzasubizwa iyo yakomotse ku ngufu, ko ahubwo bagiye gufashwa gutangira ubuzima. Urukiko rw'ubujurire bwo mu Bwongereza ruherutse kwanzura ko icyemezo cyo kohereza mu Rwanda bimukira babwinjiyemo binyuranye n'amategeko kuko ari ahantu hadatekanye ndetse ngo bashobora kuzasubizwa mu bihugu baturutsemo bakagirirwa nabi. Mu Kuboza 2022 urukiko rukuru mu Bwongereza rwanzuye ko iyi gahunda ikomeza kuko u Rwanda ari igihugu gitekanye. Icyo gihe abantu 10 bageze mu Bwongereza mu buryo butemewe baturuka mu bihugu bya Syria, Iraq, Iran, Vietnam, Sudan na Albania bajuriye iki cyemezo birangira cyongeye guhagarikwa n'urukiko rw'ubujurire ku itariki 29 Kamena 2023. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron abinyujije mu kinyamakuru The Sun yatangaje ko u Rwanda ari igihugu gitekanye kandi kidashobora kohereza abimukira aho baturutse kuko cyubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Ati banze iyi gahunda bashingiye ku ngingo imwe ivuga ko abimukira bashobora gusubizwa mu bihugu byabo bavuye mu Rwanda, aho bashobora gukurikiranwa mu butabera cyangwa se bagakorerwa ibikorwa bya kinyamaswa, ariko u Rwanda ntiruzigera rubikora kuko rwasinye amasezerano mpuzamahanga agenga impunzi kandi twubahiriza amategeko n'indangagaciro za kimuntu. Abongereza barimo umunyamideli Naomi Campbell ndetse n'uwahoze ari umukinnyi umupira w'amaguru Ray Parlour na Lewis Hamilton basuye u Rwanda bishimira umutekano bahasanze ndetse bagaragaza ko bahagiriye ibihe byiza. 2021 Lewis Hamilton yasuye u Rwanda yandika kuri Instagram ko yakunze uburyo yakiriwe kugeza igihe yahaviriye. Yagize ati Rwanda uteye ubwuzu, nakunze abana beza bose nabonye muri uru rugendo, Rwanda wantwaye umutima. Yolande Macron yahamije ko ibyo Lewis Hamilton ashobora kuba atarabonye ari uko u Rwanda rutabereye gusa ibyamamare, ahubwo ari n'ubuhungiro bw'abagizweho ingaruka n'intambara n'imidugararo. Ati u Rwanda rucumbikiye impunzi zisaga ibihumbi 140 zirimo abaturuka mu Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Afghanistan na Libya. Bose babayeho neza kandi bahabwa amahirwe yo gutera imbere mu buzima bwabo. Ati niyo mpamvu rero u Rwanda rukomeje kuba mu mfatamikorwa wizewe w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR, dufatanya kuvana mu kaga abanyafurika bagorewe muri Libya bakazanwa ahatekanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kugira ngo rero UNHCR yemere gukorana natwe, byasabye ko twerekana ko hari gahunda nziza zigendanye no kwita ku mpunzi, ko mu gihugu cyacu ziba zitekanye kandi zitabwaho uko bikwiye. Ibyo nibyo twakoreye bariya bavuye muri Libya kandi nibyo tuzakorera n'abariya bazava mu Bwongereza. Ibihugu bigize ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN bishobora kongera manda y'umunyamabanga mukuru wayo Jens Stoltenberg. Thomas Kamilinde arabandanya iyi nkuru. Bambasaderi bahagarariye ibihugu byabo muri OTAN baraterana kuri uyu wa kabiri ku cyicaro gikuru i Buruseli mu Bubiligi batore umwanzuro wo gusaba Stoltenberg kwemera gukomeza kuba umunyamabanga mukuru undi mwaka. Niba wemeza nawe akabyemera, azemezwa burundu n'abakuru b'ibihugu 31 bigize OTAN mu nama yabo izateranira i Vilnius, umurwa mukuru wa Lithuania, mu cyumweru gitaha ku itariki ya 11 n'iya 12 z'uku kwezi. Byasaga n'ibyitezwe kuva hagati mu kwezi gushize. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye Stoltenberg hano i Washington, amubwira ko abayobozi b'ibihugu bya OTAN bananiwe kumvikana ku wundi mukandida. Abashoboraga kuba abakandida bavugwaga bose hamwe ni 8, abenshi muri bo n'abategarugori. OTAN ntiragira umunyamabanga mukuru w'umugore n'umwe. Manda ya nyuma ya Stoltenberg izarangirana n'ukwezi kwa 9 gutaha, imaze kongerwa inshuro 3. Niramuka rero ikomeje izaba ari inshuro ya 4 yongerewe. Jens Stoltenberg w'imyaka 64 y'amavuko yahoze ari minisitiri w'intebe wa Norvege. Yatangiye kuyobora OTAN mu 2014. Niwe uyitegetse imyaka myinshi kurusha abandi banyamabanga bakuru bose 12 bamubanjirije muri iyi myaka 74 OTAN imaze ishinzwe.
Muri Pakistan abagwanyi bishe abasirikare babiri mu gitero gishobora kuba cari iciterabwoba. Oriane Itangishaka araduha idonido. Mu baguye muri icyo gitero cabaye igihe citana mu mitwe rikomeye hagati y'abasirikare n'abagwanyi, harimwo umusirikare w'ipete rya major, mu gihe kandi n'uwundi musirikare yahakomerekeye. Abategetsi batangaje ko abagizi ba nabi bateze umutego imodoka z'abasirikare bari ku rugendo bagana i Balur mu ntara ya Baluchistan mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Ikinyamakuru cy'igisirikare cyatangaje ko abo basirikare bari mu bikorwa bijanye no kugwanya iterabwoba muri ako karere, aho bari bagiye kuzibira amayira abagwanyi bahungiramwo. Nta mugwi uratangaza ko ari wo wakoze ico gitero cabaye ku munsi w'Imana muri ako karere karimwo abagwanyi bo mu bwoko bw'ababalush n'aba Tahir el-Taliban Pakistan bazwi nka TTP. Iyo migwi isanzwe izwi kuba igira ibitero ku nzego za leta zijejwe umutekano. Leta zunze ubumwe za Amerika isaba abanyagihugu bayo kwitondera kuja mu Bushinwa, ivuga ko bashobora gupfungirwa ubusa. Thomas Kamilinde araduha ibindi. Nta rugero rw'abanyamerika baba bafungiye mu Bushinwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika itanga. Gusa itangazo ryayo risohotse nyuma y'ifungwa ry'umunyamerika w'imyaka 78 y'amavuko Ubushinwa bwakatiye gufunga burundu mu kwezi kwa gatanu gushize. Inkiko zamuhamije ibyaha by'ubutasi. Uretse ibyo, mu cyumweru gishize leta y'Ubushinwa yashyizeho itegeko rigena ibihano bikaze ku banyamahanga ishobora gukekaho kubangamira inyungu zayo. Itangazo rivuga ko abanyamerika bajya cyangwa bari mu Bushinwa bashobora gufungwa mu buryo budasobanutse, nta makuru ku byaha bashinjwa atangajwe, kandi badashobora gusurwa n'abadiplomate bahagarariye Amerika mu Bushinwa. Muri iki gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bafite amakimbirane mu by'ubucuruzi, ikoranabuhanga, uburenganzira bwa muntu na Taiwan, ariko barimo baragerageza gutsura umubano. Ni muri urwo rwego Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yari mu Bushinwa mu cyumweru gishize, naho Minisitiri w'Imari wa Amerika Janet Yellen azajyayo ejo bundi kuwa kane mu ruzinduko rw'iminsi 3. Mu byo azaganira n'abayobozi b'Ubushinwa harimo ikibazo cy'amategeko y'Ubushinwa ahana abakekwaho ubutasi. Amerika isanga abangamiye abashoramari b'abanyamahanga. Ishirahamwe mpuzamakungu ry'abaganga batagira imbibe ryatangaje ko rikeka ko indwara y'agasama yadutse muri Sudani. Oriane Itangishaka araduha inkuru y'imvaho. Abo baganga bavuga ko iyo ndwara imaze guhitana abana 13. Bakeka kandi ko iyo ndwara iri mu ikambi y'abateshije ingo zabo mu ntara ya White Nile. Iryo shirahamwe ryanditse ku rubuga rwayo rwa Twitter rigira riti, tuguma twakira abana bagwaye agasama buri munsi kandi benshi muri bo baza baremvye. Iryo shirahamwe Médecins Sans Frontières rifise amavuriro 2 mu ntara ya White Nile, rivuga ko ryakiriye abagwayi 3,000 mu kwezi kwa gatandatu, bakaba bakeneye kongereza imfashanyo irimwo ukwitaho amagara y'abantu, kubaha incandago, imfungurwa, amazi meza hamwe n'uburaro bwiza. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet @radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abarundi b'impunzi mu ikambi y'agateganyo ya Kavimvira mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko bavuga ko babangamiwe n'inzara. Bamwe muri bo barasohoka bakaja gusega mu gisagara ca Uvira. Vedaste Ngabo araduha inkuru y'imvaho. Muri inkambi y'agateganyo ya Kavimvira n'impunzi z'abarundi zirenga 900 zirimo izizangurwa ndetse n'izizajya mu nkambi ya Mulongo iri muri teritwari ya Fizi, zitangaza yuko zugarijwe n'ibibazo byinshi birimo n'icy'inzara. Ikibazo dufise by'ukuri, turafise ikibazo kidasanzwe. Ikibazo dufise, turahangayika na cyane cyane inzara iratwica ikadutera, bigatuma tujya guhangayika mu bakongomani. Hari abakoresha isuka, turafise abana batonya ugwaruka, iyo rubonye inzara igiye kutwica rurisuka rugamena igipangu rukagenda hanze. Harahuza wumva umwana ibati ryamutemye, harahuza wumva umwana ngo inzara yamufatiye hariya. Kucerekeye ubuvuzi vrema ntabwo tuvugwa neza, abana ngaha birirwa barapfa.